Mwese muriko muradukurikira turabaha ikaze mu kiganiro intwaro nziza. Muri iki kiganiro turabira hamwe ibijanye n'intunganyo nshasha yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu, aho intara n'amakomine vyagabanutse mu gihe amazone, imitumba n'amakaritiye navyo vyiyongereye. Muri iyo ntunganyo nyene ibisata bimwe bimwe vyahora bikorera mu ntara vyarimukiye mu makomine, ivyakorera mu makomine vyimurirwa mu mazone mu ntumbero yo kworohereza abenegihugu mu kuronka ivyo bakeneye. Mbere ubu n'amatati atari make aherera ku mutumba kubera ko abahuza bo ku mutumba batunganiriza neza abenegihugu, ibishimwa mbere n'abajejwe intwaro. Kw'igenekerezo rya 3 Ruheshi umwaka wa 2026, umugwi w'abagize igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano baragendeye amakomine ya Kayanza na Ngozi yo mu ntara ya Butanyerera mu ntumbero yo kwirabira uko urwo rwego rw'abahuza bo ku mutumba rukora. Baragendeye amakomine ya Kayanza na Ngozi. Musitanteri wa komine Kayanza Nizigiyimana Godefroid avuga ko urwego rw'abahuza rukora neza, bararushimira cane, vyaratumye abantu bahora bitura mu mazone n'amakomine bagabanuka kuko n'amatati menshi aherera ku mutumba. Muri komine Kayanza urwego rw'abahuza rurakora neza, mbere nkatwe turarushima cane kuko vyaratumye abantu bahora bitura zone na komine bagabanuka, amatati menshi aherera hariya nyene ku mitumba. Cyane uravye amatati menshi dufise nayo amatongo nayo rero abahuza usanga babizi gusumba kubera biba ku mitumba baba bariko barakora neza. Ubushimye ihereraho, udashimye nawe akaca yunguza agenda muri sena y'intango. Mugo turaraba turashima kuko imanza ubu zidushikira n'imyidogo ni nke. Kutanzwe je novuga yuko abahuza bubu batandukanye n'abashigantahe ba kera, kuko ubu imaze gicira ku mugaragaro. Abantu bafise ibibazo bashaka kubitura barafata indwi bakegeranya ibirego n'ibiki, hanyuma ku munsi wo gusasa bose babicaye ngaho, kandi wore wese arafise gutera iciyumviro, nta nyinga afata mugara atera iciyumviro. Biratandukanye n'abakera wasanga agenda uruga karucira mu rugo rw'umuntu n'ibiki, bo barafise ahantu haba hazwi bose bahurira. Musitanteri wa komine Ngozi Ndikujyayo Dominique yaraba yagiye ko akazi k'abahuza arako guhuza no kunywanisha, gutanga intumbero no kwereka aho uwo wese afise ikibazo iki canke kiriya ashobora kwitura kugira bamutunganirire. Mu bisanzwe abahuza akazi kabo nako guhuza, nako kunywanisha, gutanga intumbero, kwerekana aho ubufise ikibazo iki canke kiriya yoshobora gutumbera kugira bamutunganirize. Ntibabajeje guca imanza rero, abo batabikora uko nampeje kubisigura ubwa mbere baba bariko baraca kubiri n'intumbero y'akazi kabo bajejwe. Ariko ico tuzi nuko ngaha muri komine Ngozi kumva ko bariko baritwara neza kuko nta matati turumva ari ngaca canke hariya menshi. Nivyo nta nyambi buri sati bidahizwe. Hariho kumbura bashobora kuba batabikora neza nkuko vyari bitegerejwe. Dusanzwe ari umuhuza afise amakosa bwa mbere no guhanura. Turabanza tugahanura, hanyuma tubonye vyananiranye gose tugakorana n'izindi nzego zibijeje, kuko hariho urwego rubakurikiranira hafi cane urwego rw'umuhuza w'abarundi. Turafise abaserukira ngaha mu rwego rw'intara bakorera ngaha nyene muri komine Ngozi. Tuja hamwe rero tukaca turabira hamwe mbega uyu muntu yofatirwa iyihe ngingo bibaye ngombwa agasubirizwa. Ntanyerere Abubakar umukuru w'abahuza muri karitiye Ngozi avuga ko ibikorwa bakora mu rwego rw'abahuza ari bijanye n'amatati y'abasangiye amaparasera canke amatongo y'imiryango, hamwe n'ibijanye n'abubatsi ingo zabo bafitaniye amatati. Igikorwa dukora mu bahuza ni guhuza ibijanye n'amatati y'abasangiye amaparaseri cyangwa amatongo y'imiryango. Ibi bijanye no n'ababubatse ingo
abo bishobotse bafitaniye amatati turabahanura, iyo bishitse naho twabahanura impanuro tubahaye ntibanyure, tuca tubarungika muri sentare y'intango. Yongera kandi avuga ko akazi bakora gafitiye inyungu nini y'abene gihugu, kuko ngo ubwo rwego rutarabaho hariho abagiranira amatati ntibamenye aho bashobora kwitura. Akazi dukora gafitiye inyungu niniya cane abanyagihugu, kuko ubwo rwego rutarabaho hariho n'abagira imanza ntibamenye aho bo kwitura, ugasanga bagenda bidoga mugabo ibibazo vyabo bikabaheramo. Ubu rero byaroroshe, ufise ikibazo wese araza akatwitura, arico dushoboye gutunganya kiri mu byo tujejwe tukagitunganya, arico tudashoboye gutunganya nk'ibi by'abantu bagiranira ibintu byo kugwana gukomeretsanya niki tukabereka iyo baja muri polisi, mugabo ibintu bijanye n'imibano cane cane twebwe nivyo tujejwe, abo rero baratwitura ku bwinshi. Keshi kubera muri ibi bihe urabona ko ubutaka bwaze, iparaseri irashobora kuba isangiwe n'abantu nka 10, mugabo muri abo 10 gasanga 5 nibo bashaka kuyiyegurira. Keshi imanza nyinshi zigenda zigaruka n'imanza zijanye n'amatati y'amaparaseri. Bw'abahuza dukorana neza n'urwego rw'ubutungane, kuko n'igihe batugena twarahiye imbere y'urwego rw'ubutungane, ko twarahizwa na Jiji President wa sentare y'intango. Hanyuma rero urumva ko ahanini niwe dukorana na raporo ku bijanye n'ivyegeranyo tuba twagize, abo turungika benshi tubarungika muri sentare y'intango. Igisabo basaba ni kijanye n'ibikoresho, kuko ngo naho bashinga urwo rwego barahiye ko ataco bazokorera, ariko kandi baronkeje agashiruka bute bonezerwa. Twintambamye nk'abahuza tugira kubwa mbere na mbere ntitugira aho dukorera, dusanga nkatwe aho merereye dukorera mu kirase c'ishuri, naco gituma kenshi duca dukorera muri ico kirase ku misi abana batize. Urumva yuko nkiyo ni intambamye. Twebwe muri quartier Shikiro aho mperereye, ibikorwa by'abahuza gutunganiriza abene gihugu ku musi wa 4 niwo twise umunsi, niwo twabonye umunsi abo bana kuri iryo shuri ko n'ishuri ry'abayisilamu ku musi wa 4 ntibiga, niho twatoye niho dukorera. Hanyuma abantu bose kubera ari haba ari kibanza kizwi, abantu bose bo muri quartier baba bakizi, uramutse ashatse kutwitura niho azadusanga. Ico twosaba nico nyene kijanye nitwo dukoresho. Hanyuma nubwo urugwego barushinga, yego twe twarahiye ko ataco tuzokorera, mugabo aho bari abatujejwe bumve yuko umuntu yaronse gahimbaza musyi biryoshe gusumba, ni naho tubona yuko abo dukorana kumbure n'abatujejwe niho tubona yuko batwitayeho, natwe tukirumva yuko bitunezereje. Bakinabas umuhuza muri quartier Shikiro aravuga ko igisata c'abahuza gifitiye akamaro kanini yacana bene gihugu, kuko ngo bahora babura ingene bavyifatamwo. Ico gisata c'abahuza birafise akamaro kanini nya cane, birafise akamaro kanini cyane abene gihugu baho duherereye, ko harakunze kuba utunga muri maka hari abantu ntiyabura uruntu. Sasa rero kuri urwo runtu bahora babura ingene bavyifatamwo abo mu kibano, mugabo mwako kanya twashoboye kuba turi muri kijya kibanza byace biborohera gusumba ibibazo bakiye, bakaca baronka aho baza baraja kuvyitura kugira tubasukiremo amabisi. Icatumye baza mu bahuza kari umuhamagaro bafise bashaka begerane n'abene gihugu hafi na hafi, kumvo zo kuza barafashanya. Icatumye twifuza kuja mu bahuza uvuga ko ari umuhamagaro watuziye, kuko igituma ari umuhamagaro twarumva yuko mu bahuza ata kintu tuzoharonka tuzohanoba, ariko hamwe naho ntibyadutiriganishije kutahitabira, ku mpamvu yuko twashaka twegerane n'abanyagihugu hafi na hafi, ku mpamvu zo kuza turafashanya utuntu naturiya kubijanye n'utuntu twoba turiko turateza ikibazo mu kibano. Twe kuva tugitangura turi ku kivi
turagerageza kumera nk'ababasukiriramwo mabisi ariko hamwe naho nkeka bamwe boba bidoga canke abandi bagashima ntabyo duheza ngo tumenye mugabo hamwe naho rero muri babandi babiri baba bakwituye mu kubasukiramwo mabisi uko biri kose bose uko baba baje ari babiri siko bose bogenda baryohewe canke siko bose bobishimira hamwe uba yumvise yuko wamushiriye aho aba yari karipfuza mwako kanya agenda aryohewe uwumvise yuko nawe wamushiriye ahantu atashaka yuko ariho woshira birumvikana yuko uyo aca agenda yakurakariye bibaza yuko ari uko nyene bitegerezwa kumera. Akamo yateye ababitura nuko ngo iyo babituye bataba bariko baca imanza ahubwo ngo nukubumvikanisha bakorosha ntibigire ibinani mu ntumbero yo kuborohereza batarinze kubaruhisha. Iyo batwituye mu bisanzwe twebwe ntituba turiko turakimanza twe tuba turiko turagerageza kubumvikanisha nico gihe rero batwituye babe bagerageza nabo kumera nk'aboroha ntibigire ibinani ngo umwe akwege hariya uwundi ngo akwegere hariya baze bagerageza natwe kutworohereza batarinze kuturuhisha mu mutwe ku mpamvu yuko bashaka kudutega imitego ya hariya na hariya ko ari ukuntu abantu baciye akenge iyo bakuzana ibibazo byabo baba ariko bararondera ingene babashira mu mitego mwebwe muba muriko murabumbiriza mubashaka kubatunganyiriza twabasaba rero yuko ivyo bintu byo gutegana imitego bobikura mu mitwe yabo bakaza baratworohereza ku mpanuro twe tuzoba turiko turabatekerera bareke gukwegana ngo bakwegakwegane ko gukwegana kwa cane ntaho ko bageze. Miburo Sifa arishimiye cyane kuba umuhuza kuko ngo bituma abana neza n'abantu. Girako kandi anahanura abandi bakenyezi ko bashoboye n'ahari abapfasoni. Kandi mu bahuza ikintu numva nishimiye ko mbona ncambana neza n'abantu bakakwizera nyene bivanye n'ingene urumva wihaye abantu nabo barakwiha niko ibintu bimeze batunganirije nishimira nuko nyene atakibazo na kimwe usanga ufise usanga umerewe neza mu muryango nuko ibintu biri nobahanura nyene yuko bokwitanga bakiyerekana ko bashoboye kugira ko ama bariko barigura kuko turashoboye naho turabafasoni turashoboye kwema ikintu icyo ari cyo cyose ugishizemo urufasoni mu kugikora nta ngorane gitera nta n'ubwo bugira nobahanura yuko uwo ari we wese ahari ategerezwa kwiyumvamo yuko ashoboye ico notegerezwa guhanura umufasoni uwo ari we wese ahari akiyumvamo ko ashoboye akaja mu bandi ikintu kibaye akishira imbere akitanga akiyumvamo nyene yuko ikintu yogishobora kuko iyo utagishoboye uri kumwe n'abandi baragukosora ati iki kintu wogutwara uko ukagisubira ugaca wumva umenga birakorohereje mu mutima nta ngorane nimwe bitegerezwa kuguteza jewe nditanga uko nshoboye umwanya wanje w'akazi ko kuja gutunganyiriza bene gihugu nkabanzi iti ubo duhiriwe duhishije baratugaburiye dutonda 5 urumva baraduhaye umwanya wo kugira ati ca kindi wo gutegerezwa gukemura mu uwo mwanya ukagikemura ukaca wiha n'umwanya wo kubuza iti ejo nzoja gutunganyiriza bene gihugu ti uwo mwanya no kuja nyene ku kazi ukamenya ico nyene wipangiye ukamenya kwitunganya hariya na hariya. Naho Umuremyi Jean Claude umwanditsi w'imanza aratubwira ko umutwara ataba muto kandi ngo ariyo mpamvu bagumana n'ibicocoro bikabaha inzira kandi nawe akabandikira neza ivyo batohoje n'ivyo bakuye mwayo matohoza bagize. Arahamagarira kandi ugwaruka ko boja mu bahuza ko bitanga icubahiro bigatuma batitwara nk'ugwaruka gubu kandi ngo umaze kwitwa umuhuza biragwanya ico bitaga kuku ko umutware atabumwana twari ntaba muto kwaba ariko saba umutware niyo mpamvu twa kubona bene bicocoro biraduha inzira niyo mpamvu twagabuye 5 bakorane
habaye nk'abantu bakambwe muri batanu rero hagiye mbangira gatanu ari bane dukora ku muco baba bazi kudusumvya hama nanje ngenda bandikira neza ivyo batohoje n'ivyo bakuye muri batohoza bagize ico no bakaburira bakaza nabo bakavyitabira nuko bihindura cane umuntu mu kibano biratuma n'umuntu akura mu mutwe akabona ko ari mu rwego rw'abahumure kuko burya umuntu amaze kwita imyaka ishika 25 kuduga ntabakiri muri babana tuvuga nk'ubu nka jewe imico n'imigenzo bumvise ni y'abahumure siyagwagwaruka ko kwiga bakina amakarata bavuga ngo tugiye mu ngo n'ubusara bwayi oya nahubwo mbere biratanga n'icubahiro kuko haragira n'ahantu bivanye nabo watunganije muhwanye bakavuga tujya mu nzu nyene yatunganije ibintu n'intwari koko ucero bigendera ukabona ko nabo bandi bari nyuma yaho bakabuda kuvyitaba nabo bagakura mu mutwe nkuko nawe wakuze mu mutwe umaze kwitwa umuhuza uragwanya ico bitaga kuko hagahuka kujana mu ngeso dufata ingeso z'ubuhumbu ingeso z'akaboregwe zo gukina amakarata kuja ku marigara umaze kwitwa umuhuza uje ubanza kubifuta burundu ubwo no buja mu ivyonya ngo tuje imbere y'abenegihugu ko batunganiriza bakubona mu kaboregwe buri munsi bashavuga ati wote tungaze na uri mbone umbujije akaboregwe na uboneka umbujije bijya nawe nagufatiyeyo niyo mpamvu rero bisaba kuvyigengesera bya werekane icuri nico bakwizereye ngo ufise ikibazo ukitura abashinga ntahe wabuzi kutegerezwa kwenga ariko ngo abahuza bituye ntaco birirwa baragusaba urwego rw'abahuza n'abashinga ntahe baho hambere biratandukanye cyane ukuntu dutunganiriza abenegihugu niho cyane habonekamwo ubutandukane kuko turibuka neza aho hambere abashinga ntahe nivyo baratunganiriza abenegihugu babituye ariko vyari bijanye n'umugenzo w'ico gihe kuko ufise ikibazo ukitura abashinga ntahe waba uzi neza yuko utegerezwa kwenga ngira kwenga muca mutahura ico ari cyo hanyuma kandi barashobora no guca inzoga twofata nk'amande ivyo bintu abashinga ntahe barabikoresha bitandukanye rero n'iki gihe urwego rw'abahuza ca mbere na mbere hoho ruhari ku bw'itegeko ry'igihugu rijanye n'ubushikiranganji bw'ubutungane rero twebwe twakira abantu batwituye tukabatunganiriza ataco twiriwe turasaba ataco twirirwa turagoza utwituye arazana amatati yiwe hanyuma tukabumviriza tukabatunganiriza wemeye ko tubigenjeje urubanza rwiwe amatati yiwe acaherera hano ku mutumba hanyuma udashimye niwe aba afise uburenganzira bwo kunguruza muri sentare nk'uko itegeko ribivuga rero mu bisanzwe ico nico tandukaniro mbona ihari kuko urwego rw'abahuza rwashizweho n'itegeko mugabo ubwo abashinga ntahe novuga ko rwari ruhari kubw'umuco w'ikirundi gutunganiriza abandi ni ikintu ciza cane kubibamwo nta buhombe babibonamwo ubona ko ata mwanya bifitiye ngo nta kagobero karimwo ariko ngo inyungu nini ni inyungu rusangi ngo umutumba wabo utekanigwe gutunganiriza bene amatati bo mu kibano novuga yuko ari ikintu ciza cyane kubibamwo nta buhombe tuba tubibonamwo kandi uwo nawe abona yuko kumbure ata mwanya bifitiye nta kagobero karimwo
uwo muntu baramureka, turamureka akagenda agatunganya imirimo yiwe. Mugabo twebwe kuri uyu mutumba wa Musave twabigiyemwo tubikunze kandi twabigiyemwo tubizi ko ata mpembo tugiye gukorera, ko ata mushahara tugiye kubironkamwo. Mugabo inyungu nini ni inyungu rusange kugira ngo umutumba wacu utekanirwe, umutumba wacu ugira amahoro, umutumba wacu habemwo ukwiyumvanamwo, habemwo gukora iyindi mirimo dutekaniwe. Mwese mwariko muradukurikira, na ikiganiro cacu c'uyu munsi kigarukiye, naho ubutaha. Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima, uri gatoyu ufise ubutore be n'intwaro y'intwari, urambimbara ntaco no guhangwifurije vyinshi, nturambusagarare waribarutse imvura nyazo ziharanira amajambere, na murundi w'umutima yovyibagira. Senga gisangi riva kumana kamwa amata n'ubuki, warahahajura henagurwa mpore ndi watemvye, iyakuremye nikuzigame ntuzorwe mwisanganya, nurambusagarare waribaru